twabonye cyane cyane tugarutse ko n'ibintu bikurikira. Ubwa mbere nuko nyene tubona yuko amafaranga agenewe vy'amabarabara n'ivyo y'umuyaga nkuba ni make, abwirizwa kuduzwa kuko ni make kandi biragaragara. Hanyuma ikindi tubona niki nuko muri bije amafaranga agenewe ivy'inyubako harakenewe gufutuka neza izo nyubako izarizo. Urabona inyubako kumvana ngo pare inamashinga amateka hariya kumvinda hariya mugabo ntubibone neza bigaragara muri ico gitabo kereka amafaranga Leta izokoresha. Birakenewe rero yuko ubwa mbere amafaranga aja kora yongera kandi byo kumarura agafutuka neza. Ikindi tubona nuko twebwe nuko tubona yuko hakiriho amaproje ubona horubije, kandi iyo ngendo twiyumvire yuko yotera ihera cyane igabanuka. Nuko tuvuga pari nk'akarori nk'amastade, stade urashobora kubona ziriko zirubakwa mugabo uyibona muri bije. None amahera yo gukora stade abatojwe gute, azokorwa gute? Ufashe nk'iyi stade ikirwapfa ngaha Intwari utayibona muri bije y'igihugu yabimeze gute? Hariho inyubako ziduga ubona nk'izo wanga amabiro maprove canke n'ibiti utigera ubona muri bije y'igihugu. None izo nyubako zubakwa gute? Ibiro n'ingendo yo guhagarika bavuga ko dushaka ibintu bija muri ordre neza bikwiza amategeko kandi bigagira intumbero kugira bikontorogwe. Iyo ngendo guhagarika kuko nta kuntu uri kurategura ikintu ngo kigaragara kitagaragara mu mahera Leta izokoresha nibishoboka. Nyine uvuze ati ijya nyubako apare meheruka kubaka n'amashinga amateka ifoko tuyibona muri bije yategurwa amafaranga ngana gute, yubatswe nande, igize woro niwo muco uza guteza imbere ibijanye n'iterambere ry'amafaranga. Iyi stade kana kirikirwa iri muri bije, inyubako ya buramatari kana iri muri bije, inyubako y'ipare iri muri bije. Ivyo rero ni ibintu bitegerezwa guhinduka. Hanyuma ikindi nuko tubona amaproje avugwa atada hamwe yabona bayanditse muri bije. Twebwe rero nkaho tuzinura amaproje avugwa azokorerwa gute? Mahera nibiki ntabona no muri tirage mu mfashanyo, ntabona no mu mademinitike nta na hamwe yabona. Twadusaba nk'abashikiranganje ko muri no minsi bo tuyagira neza ayo mahera ingene bizo bigenda tutayibona mu mafaranga Leta izokoresha mu mwaka muri iki gitabo. Bimwe ndetse no muri iki gitabo ca sese chapito ca plan national de développement ntubibona. Ntabiyavuga twadusurushiranganje ibikorwa remezo bavuga ngo amarojement ngo gira yubakwe amazu menshi abantu biyandika. Ivyo bintu none ko atabyo tubona muri bije amafaranga aje gute, ni finance mimeze gute, n'ari partenariat public et privé botubwira kuko na Leta ifite ivyo izokora kandi bigaragara naho Leta izotanga. Twaje tuvuga ngo amabuilding abashobora kuzubaka Igitega ngo 30 birihe ntabyo tubona. Turifuza ko n'umushikiranganje nawe nyene rimwe boza tubwira neza muri redevabilité neza amafaranga nazo zoboneka, aeroport do kugendana uri imivugwa ntabwo ubona traçabilité. Cyo gituma tuvuga tuti none abantu bari kubariyandika ngo amagira hubakwe. Ari mahera n'iki ko atari mu gitabo azoboneka gute? Nini byatanguye gute? Ibyo byose ni ibintu bikwiye kuza biragaragara abantu bakayibona hagiye mwaya bizogirwa naba. Uyu muco ututawuzanye ntaco tuzoshikako.